turasoma umurongo wa mbere. Amajambo iravuga ngo Abisirayeli bifatanya na Bayali y'Ipeyori. Gasoma mu izina rya Yesu. Abisirayeli batereye Ishitimu. Batebeye Ishitimu. Abantu batangura gusambana n'abanyamuwabukazi, kuko babatumira ngo baze gusangira nabo ibimasi by'ibigirwamana byabo. Nuko abo bantu bakabijyako bakunamira ivyo bigirwamana byabo. Dushake tugeze ngaho. Amen. Haleluya. Yesu nashimwe. Abari hano haleluya. Tugomba dufata umwanya muto atari munini cyane mu ijambo ry'Imana. Hanyuma dusenge. Kandi mu iryo sengesho abarwayi baraza gukira. Kandi mu iryo sengesho Imana irakora ibitangaza ndabyumva neza. Imana iraca inzira aho zitari. Tumvise ngo Abisirayeli batebeye hehe? Ishitimu. Abisirayeli batebeye Ishitimu. Mw'ico gihe batebeye Ishitimu, haca habimurikiza. Ijambo mfise niri Juriro ya muntu aryamye. Sisure kubona umuntu aryamye wumva afashwe n'agatino cyane ataye. Haca habimurikiza. Hatangura kwaduka ubusambanyi. Batebeye Ishitimu. Abisirayeli bari abana b'Imana mugo baratebera mu kibanza kirabo. Mane tutabara. Haleluya, haleluya. Haleluya. Batebeye Ishitimu, bahatebeye. Bararambirwa basanga batambuye ubusambanyi. Bararambirwa n'ico gisagara batebeyemo bagiranira ubucuti n'abaho. Nk'ubwo bucuti bagiraniye batangura kubarisha ibitarika. Babarisha ibigirwamana. Babarisha ibito ivyo abandi batariko bararya. Babanywesha ivyo batariko barakubera imimenyerano kubera batebeye mu ico kibanza Ishitimu. Imana ikurinde gutebera mu kibanza. Ijambo mfise ni Imana gutabara ureke gutebera mu kibanza c'Ishitimu. Niryo jambo. Imana ikurinde gutebera mu kibanza c'Ishitimu. Usomye inkurikizi y'abatebeye mu ico kibanza bavuye mu bwiza bw'Imana. Baba barapfuye kubera batebeye Ishitimu. Kenshi nagomba ndakubarira, igihe uzogwara ugatebera mu bugwayi bizokuzanira inkurikizi nyinshi. Yesu adufashe. Bizana inkurikizi y'uruhombo, bizana inkurikizi yo gucika intege, bizana inkurikizi y'amajwi menshi. Naragwaye ndabona inkongora. Iyo umuntu agwaye agatebera Ishitimu, umuntu wese ibyaje kukubwira ngo ukora ibi ucubikora. Umuntu wari we wese araza akakubwira ngo iyo n'utari umuganga, n'utari we wese, n'umupfumu n'abagenzi babaza bakubwira ngo iyi ndwara ngo yo urazi ko ari umuntu wacu yayigwaye ngo kora iki ugakora, kora iki ugakora, nwibi ukabira, icara ukicara, ryama ukaryama, fuka ibintu byose bakubarira kubera amagara, kubera ahantu watebeye mu bugwayi. Yesu adufashe cyane. Yesu adufashe cyane. Iyo watebeye ahantu umukecuru atoga, umukecuru w'ubuhoma, umukecuru akuzanira ibyatsi bivanze n'ivu akakubwira ngo ibi nibyo bizokukiza, togitera akacabinywa. Amunywesha amazi cyane akamunywesha ibintu avuguse atakaravye kubera yatebeye mu bugwayi akabinwa. Naho yo bahenjeje kwimyira umubona araguha ivyo bintu kabinywa kubera ubutebeye ahantu. Imana ikurinde gutebera Ishitimu mu bugwayi. Haleluya. Abantu baraguca intege, amatwi arakwihebuza, amatwi arakwirandisha, ibintu birahinduka, urabura amahoro, uraryama ntusinzire kubera watebeye Ishitimu. Ubuzima bukayongayonga, abagenzi bakaguherako, abo mwasangira
nigeze kutubera ishitimu gato narifise abagenzi sha benshi twasangira inzoga twasangira ibiyeri nyagiye sinari bwakizwe ugasangira n'inyama nyinshi nyagihe n'indi nzahabu nkadandaza inzahabu mwitongo iwacu harimo inzahabu nyinshi hanyuma turazidandaza turazimba ngeze ahantu ku kabare nababwira ngo ujya mbere nangahe yotse yose bakaca botsa nkaca mpamagara abasirikare bari hafi yaho tuba nkahamagara abaganga nkahamagara abagenzi ati caraye uno munsi mujya jewe munywa jewe inzoga munywa zose ibiyeri ndabiriha anyama zose ndaziriha murampa fagitire abo bakaca bangira abagenzi nagenda ahantu bakangendanira kubera ndabaha inyama n'ibiyeri nagira abagenzi benshi ishengero nari n'imihari yose narigurira ibintu ibyo byose abo bakaba abagenzi banjye niko ndagenda ahantu nabona mfise igisagara c'abagenzi nabona mfise umugwi w'abagenzi mugabo abo bose bari abantu bashaka ibyo barya kandi ibyo nayo yasigaye kimwe byaramubaye icyo gihe ndacibuka Imana igomba kunkura aho hantu madamu wanje niwe yacafatwa agwara n'indwara y'abadayimoni ariko Imana uzi ko Imana ndayikunda iziraba ikintu ishiraho igashiraho impamvu kugira ukizwe ikakireka kikaba kugira ukizwe jewe nari umukozi nitwa ko ni umukozi w'Imana mw'ico gihe nari ndongoye imihari nari ndongoye imigwi kandi by'ukuri nasoma ibisoma nambaye ikanzu yera kandi kabisa wabona umenga ndumwizigirwa ariko mu nyuma maze gukizwa niho nabonye amafuti yanjye ibyo byose nabikora n'urumogi ibyo byose narabikora mbesha sambana ibyo byose narabikora wanyoye urumogi ukanywa n'inzoga ndabasa icyaha utokora wibaza ko ari kibi Samusoni yavuze ngo uwo umushatsi nocamera nk'abandi bose kandi Bibiliya yari yaramubwiye ngo uzonzira umuritsiro nibaze bakuma umushatsi kuko inkomezi zawe ziri mu uyo mushatsi abana b'Imana inkomezi zabo ziri mu gakiza no mu ijambo ry'Imana igihe cyose hazoboneka ikintu kigukura n'agakiza kigukura mu kwitondera ijambo ry'Imana naco utokora ibyo abasambanyi bakora wobikora ibyo abiba bakora wobikora ibyo ababeshi bakora wobikora kandi ntushobora kugendana n'Imana gukorane n'Imana ukimeze nk'uko abandi bose bameze ivyo ntibishoboka Mana nishobora kugendana n'umuntu ameze uko Yesu adufashe cyane haleluya nimugomba gushika kure nimugomba kuba kwipuzwa naho woba atawuwanyu ufise naho woba ubona umenga ibintu bishoboka gwendana n'Imana ugende mu bugombe bwayo wumva icyo Imana igomba gukora niwanezereza Imana nayo izokunezererwa inyuma yo kukunezererwa izokwemeza abatakwemera nari ngira umwarimu nakunda gusenga nkasoma ijambo ry'Imana nkagira abakunzi benshi bankunda nawe kubera n'umupasiteri ari ku cubahiro cyo hejuru agashaka ko abantu bamwubaha kubwo ari umupasiteri nanjye bakanyubaha kubera ndabegera nkabasengera nkabumviriza nkabafasha mu buryo bw'impemu nkababwira iby'impemu bagakira bagasengerwa bakaronka amahoro abantu bose bakanyegera bakankunda